Kayanza we! Kayanza tera imbere! Kayanza komeze ibikorwa! Icegera c'umunyanga mukuru mu Cndd-Fdd Umukenguzamateka Cyriaque Nshimirimana yifatanije n'abenegihugu mu Kayanza vuba rusangi ry'ukuri wa gatandatu igenekerezo ndamukiza umwaka wa 2024 bakaba bariko barasukura ikibuga c'umupira w'amaguru cigatwaro n'amabarabara ashaka kuri ico kibuga. Ico kibuga nyene kaba gishatse biteka ryo kuzokwakira ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi bizoba ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere rusama umwaka wa 2024. Mw'ijambo ry'ikaze bw'amatara w'intara ya Kayanza Koloneli Rémy Cishahayo yamenyesheje ko ashima ingingo zifatwa n'umugabo Cndd-Fdd na cane cane izafanikiwe muri Komite Nkuru yabereye Ngozi ku mwaka wa 2022 ndamukiza umwaka wa 2024. Twagira kandi mwubaho umunyamabanga Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi twongere tubashimire ku ngingo zidasanzwe zisubiza agateka igihugu muherutse gufata ni mu nama nkuru y'umugambi uri ku butegetsi aho mwaraye mushize imbere igiterwa c'ivoka mukagishira muri bya biterwa njabukamazi. Aha mu Kayanza natwe na cyane cyane muri no komine ya Kayanza ikaba ari igiterwa cyaba gitanga amafaranga, ikaba ari igiterwa kirima cyane kandi tukaba twumvise yuko kigiye kurima mu gihugu cyose. Reka n'ubu dusabire abarongoye umugambi uri ku butegetsi bw'igihugu abashimeje cyane Banyakayanza aho twari tubishikirijwe tubasaba rero kwitaba ako kamo twaraye dutewe na cyane cyane yuko vuba mu kwezi kwa kane dusaba ko mu mazone yose bayoreza imbuto z'amavoka ashika 100 buri zone. No kuvuga amazone dufise hano mu ntara yose azoyoreza buri zone 100 y'amavoka kandi tuzoyatera mu kwezi kw'icenda. Tugasaba rero yuko ataruko na rumwana mu ntara ya Kayanza rutazoba rufise n'ibiburi urugo rwose ibiti 10 amashimeje ku mana yacu. N'ibiburi uwo n'uwanyuma ibiti 10. Jewe niteguye mu kw'icenda gutera ibiti 1000. Mw'ijambo ryiwe Umukenguzamateka Cyriaque Nshimirimana yamenyesheje ko yaje bifatanya n'abanyakazi mu bikorwa nk'uko biriko birakorwa mu Ntara z'igihugu. Akamenyesha ko yaje abazana ibitabo bwa Abarundi n'icubahiro bose ndayishimiye guhamagarira ukwijukira ibikorwa by'iterambere, ariko akamenyesha ko kugira ngo bashike kw'iterambere ari uko bubungabunga amahoro n'umutekano biri mu gihugu. Akamenyesha ko nibashobora kubungabunga amahoro n'umutekano bazobona ko inkurikizi y'amahoro n'umutekano ari iterambere. Umukenguzamateka Cyriaque Nshimirimana yagarutse kandi ku mwaka w'igihugu Uburundi bwifashe umwaka wa 2040 uteye imbere umwaka wa 2060 agasaba Kayanza ko muri kazoza bayigira yabo mu kuyigira yabo. Akamenyesha ko nabo kwinjira urugo ko bazobafite ubwo bwifashe umwaka wa 2040 uteye imbere umwaka wa 2060 ndetse akamenyesha yuko batojejwe muri iyo myaka wo kwinjira guhera ejo. Bene gihugu nagadabwira uno munsi ko nabivuze kare iterambere ry'igihugu naniga abenegihugu nta wundi muntu azorizana atari abenegihugu bonyene. Igihugu kirafise imbonakazoza. Igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Abazaba hari mu 2030 mukize tuwe turabe. Ndeko mutangobwira n'abarambiye. Aha, mwe muri yemera ni sawa. None rero kugira igihugu kidobe cifashe zo giteye imbere nuko ingo zibizi igihugu ziba zifashe ziba ziteye imbere. Kugira urugo rwifate nuko habaho bwa mbere kugira inama n'ingingo hagati y'abagize urugo bagapanga ibikorwa byabo
bumumwumvikano, ibivuye mu bikorwa byabo bakabitunganya mu mwumvikano. Kandi kugira ngo urugo rwanjye rube rwifashe, Jesi ndi mu 2040 ndabico uno munsi fiziki, ejo ndifuza kuzoba ngeze hehe, ijeje ndifuza kuzoba ngeze hehe. Uno munsi mfise impene zibiri n'itongo ry'inusu y'hegitari cari ca kane. Mbega ko tumusi 2024 2025 nzoba mfise impene zitanu, nzoba nashanye itongo ry'hegitari. Yega nuko nyene mbega uno munsi abana banje barambara agahuzu keza, barambara karato bagiye kw'ishure. Inyo tubona tuzogera ku rugo rwifashe, tuba tuti urugo rwifashe rurangwa n'ibi. Ubwa mbere umwumvikano wagize urugo, kwatanduru twumva mu ngo, cyo ni kimwe mu biranga urugo rwifashe. Abantu bari mu rugo baronka agasabuni bakoga bakaryama bose. Abantu bari mu rugo barafungura n'imiburiburi kabiri ku munsi. Nta kwaji mu bana mu rugo, nangwa zije no gufungura nabi mu bana zihari. Abana bari bagize kuja kw'ishure bose bariga. Turatandukanye turyamana n'ibitungwa. Harisa aho turyama, naho dutekera, naho ibitungwa birara. Turafise udufaranga twaziganije dushobora gutuma ejo ukizo n'amagara ajya kuvugwa. Turafise akamituweli, mituweli y'abakozi ba leta, mwese ashobora kugira mituweli ziriho kugira amagara yacu abe meza, n'urwaye avugwe kare. Turagira isuku yo ku mubiri n'ijyaho tubaye. Ivyo ni bimwe mu biranga urugo rwifashe. Umushingamateka Cyriaque Nshimirimana yabasavye kandi kubungabunga itunga rusangi, ntihagire ikawa canke ubutare bushoka hanze bimariye abenegihugu. Akavuga ko indongozi zofatwa iri muri fraude izohanwa vy'akarorero. Banyakayanza muri ku mupaka, hajya hakurya imparamirundi, utumanuka sibyo ushikiriye ku Kanyaga, kandi murakunda kuyinyavya, muganaga ndabwire ibwizwa shingiro ritegeka umurundi wese gukingira itunga rusangi, gukingira amatungo y'igihugu. Ni ingingo ya 68 y'ibwirizwa shingiro. Nimwareka ubutare buriko baracukura ngaho iwanyu bwijabukira hakurya y'umupaka, murorera mubibona mwinumira. Iyi kawa ihishiye bamura bajabukana hakurya y'umupaka, mubibona mwinumira, muzoba muhemukiye igihugu. Turi kumwe? Kandi uhemukiye igihugu kiramuhana. Tubahamagare rero mwebwe mwese kurikanura.
ntagire ubutunzi bw'igihugu busubira kurenga imbibe budaciye mu nzira zizwi n'amategeko bw'igihugu naco nyene kiharonkere ubutunzi. Ubutare bw'Uburundi n'ubw'Uburundi n'abarundi. Ikawa y'Uburundi ni y'Uburundi n'abarundi, si y'abanyamahanga. Bazoza batugurire, tugure kw'ibeyi twumvikanye, amafaranga aze nta vyagusa, ntavuga ngo ngenda yarose, ngo jewe yoronimu, ngo ngende nikubite mu kanyaru, ngo ndabukana ibiroro vy'ikawa, ngo hakurya batanga menshi. Tuzobirukako n'ibirenge bishuhe, nyakwabura amatari. Nukubirukako n'ibirenge bigashuha. Tuzobikurira ngaha, tuzozigurira aha. Ubutari buzokwegeranywa, bushogwe, buciye mu nzira nziza, amafaranga yinjire mu gihugu. Umwenegihugu yiba igihugu aba ari igihemu. Duhamagariye rero mwese kurikanura mu bijisho n'ugutwi kw'indongozi zanyu. Buri amatara ari ngaha n'abafashanya gushaka imitumba. Aragowe indongozi guhera kuri nyuma kuri kuduga azofatwa muri Florida. Aragowe kw'igihano ciwe ntikizonkica abandi. Aragowe indongozi izobibona ikirabira hirya, izobikomerana. N'umwenegihugu atazobivuga yabibonye nawe yazokurikiranwa. Dukeneye ko dukora tukimbura ivyo twimbuye bikaba ivyacu, n'ibi vy'abanyamahanga. Abanyamahanga bakabironka babiguze, amafaranga yinjiye mu gihugu ira gukora rya terambere twavuga, ibintu byose twavuga.